Coucou les amis, bameze neza, je pense que vous allez bien. Hanini, mumaze kwiyumvira linka ibintu ariko aravuga n'ibiki. Ariko ikintu je ndiko ndavuga, ebana nashizemwo ubwenge. Mes amis, hari ukuntu abarundi mwiyibagira mwebwe. Mpere kuri Pacifique. Pacifique, je pense que abura akantu mu mutwe baje. Impamvu mvuze gutyo, yihangane niwe yavyiteye, niwe yatumye abona yuko tubona nyene ko ako kana kabura mu mutwe. Kandi urazi ko bibaho kuko abagabo nk'abarya abagabo mu kicamuca baraho kubatunga mu gihugu c'est normal, gusa tuca tumenye ko tubana nabo. Jere ikintu cagiye kuntangaza nukuntu 2015 yahanuye abajene kuja mwibarabara. Atakarahunga arabata, bamwe barishwe, abandi baragize iki, barafashwe, barakwasi inkona, abandi bari mu mpimba, abandi baragize iki, mugagogo gwarihungiye gwaragiye. Gisigwa wari gwapanze plan zose. Mugabo bugushikisaha ariko ahanura abanyarwanda. Umva kukana. Ariko ahanura abanyarwanda akabahanura yuko sevarante ngwirageze nta n'ikindi regayo bahanura. Baratswe muri ndaya abanyarwanda. Baratswe ari habera uburaya bwinshi exposaene. Ariko ndishaka kuvuga iki kintu. Pacifique, kunda igihugu cyawe wa muhungu. Nambari wa akwanzira umuhungu kuko nta mugore ufise ntawe tuzi. Uri umusore. Kunda igihugu cyawe sha bizogufasha. Rero turiko turavuga gutya muca mubaza ngo turabanka. Oh, que ni conseil. Pacifique yagiye ngarakobya arahanura abanyarwanda ngo Sevalente ngirageze ngo mwiyubare mugire kutigeze konse abarundi. Muga nivyo ukonse abandi igihugu cyawe kacibagira bene wanyu kabibagira. Mugega baje tubayeho gute? Mwiyumva gute muri ko murashira igihugu canyu pembeni? Muba mwumva muri fier no kuvugira igihugu c'abandi bantu icanye mwagitaye inyuma. Abajene kubahanura. Nivyo ari ibintu bisanzwe. Abantu baraza kuyumvira ngo yabigize kwa kugira muvuge, kugira tuvuge turafise umwanya wo kumuvuga ariko ikintu kimwe gusa nshaka kuvuga. Ikintu kimwe je nshaka kuvuga. Muhindura ingendo mwabagabo. Ipo siku mutajisalimisha muzoyamanika. Hari gihe muzoyamanika. Atanu umuntu ababwiye bashikira kiragoye ariko ndagikunda. Atanu umuntu ababwiye kuyamanika. Muzokwimanikira amaboko mwenyene. Mwebwe ibintu byose na mahera. Mwumve ko nuko murakorera amahera. Jewe kuva umuntu yenyegera akambwira ati service c'est service. Mugabo nta muntu numwe yigeza ntuma kuza kuvugira igihugu cy'uwanje, igihugu cy'u Burundi, igihugu c'amavukiro ni gwanje, nta wundi muntu tugisangiye. Urumva ku kantu? Abo tugisangiye nabo turi kumwe ku kivi. Abo bandi nabo bigira indyarya z'u Burundi bari pembeni bibaze ko atacu dusangiye je nabo. Atagihugu dusangiye. Les amis, hari ibintu je nicara nkiyumvira twebwe abavyeyi turavyara. Ndicara nkiyumvira ndiko ndaraba abana banje bako barakinakwa, ndiko ndaraba ubuzima abandi bana bako barakina canke ubuzima abana babayeho. Naca niyumvira eske muri aba bana hazoba harimo ba Pacifique?
muri aba barazo harimo bacimamanda basha igihugu coba kigowe. Basha twige gukundisha igihugu abana bacu, twige gukundisha igihugu abana bacu, bagikunde, tutangure kubabwira ama histoire ubu urumva abariho tubabwira ama story ya kahise, aya ma histoire ya Pacifique ifo ko twiyicarika abana twabwira ati hariho abantu b'inyanka Burundi, wansi igihugu cawe cyo Burundi ubuvumwe, wansi bibigishe avant tout, niba doje guhendwa bumve ko amahera ari ikintu gisanzwe kuri bo. Nimufate yuko abana ngo ntibara no les amis zo buri kurabigisha politique ntayisaniye no kwigisha umwana gukunda igihugu. Icari ku mwana umubwira ati jewe mwana wanje akazi nkora ndakunda igihugu canje, ndavugira igihugu canje, bivuge wivuye inyuma. Kujya umwana ashobora gukora ikosa ukamubwira ati mwana wanje bon okay twuguruke, turi abavyeyi niyo tuja dufate umwana kujya kuntu aba ari karakura akaja mu bigero, umuvyeyi aramwicarika akamuyagisha zijya manuro rero mubaha, zijya manuro mubaha nizo dukeneye ko mubaha mu gukunda igihugu, mukumva ko igihugu ari cabo, igihugu arico mata n'ubuki, arico kiryoshe kubamwo, sivyo? Ico kintu vraiment jewe nosaba abarundi benshi ko twogikora mu kubaka ejo habana bacu. Nitwiyumvire aha turiko turabona uyu mwanya oya, kuko ibi twe turabona uyu mwanya twebwe ingorane twe turabona ibintu twe turacamwo. Jese rero yuko nzogera muri periode yo kuvuga ati ndiko ndahangana n'umuntu yanka igihugu c'u Burundi, ivyo ntavyo nibaza ariko navyisanzemo kubera nkunda igihugu c'amavukiro, kubera kindimwo. Deja jewe nakuze numva ati linka uri umurundi kazi mwana wanje, ndi umurundi kazi. Bon en plus nkabona abantu bakunda kuvuga ngo abarundi kazi ni beza, abarundi kazi bafite akaranga, umva ivyo nanje ndabikuriramo. Rero bene data bantu b'Imana, barundi kazi, ndabinginze iki kintu ugikore mu gukunda igihugu cawe, mu kubaka umwana wawe ejo hiwe, okay? Mwubake umubwire ko igihugu ari ciza. Nituze tubone abana bariko baravuka ubu, twebwe dukeneye ko abana bariko baravuka ubu bazoba abantu bakunda igihugu, abantu bavuga igihugu neza, bon naho batokivuga ariko bakorera igihugu. Kuko hajya uvuga wese yuko igihugu ari ciza suje kuri réseaux sociaux gusa, oya hariho nukivuga mu bagenzi akavuga ati je mu gihugu canje ni ciza, yo la fois passée twaragiye n'umuryango kuri musée vivant, twaragiye n'ibintu biryoshe, ni histoire ariko aramamaza ubwiza bw'igihugu c'u Burundi, urumva ariko aramamaza. Rero ndabinginze abavyeyi mwiva inyuma mu kubwira abana banyu ko igihugu c'u Burundi ari ciza, nituze turonkemwo bacimamanda, nituze turonkemwo ba Pacifique baza guteramwo amapolitike abantu, ugwanka abantu, umva twumve ko turi fier n'igihugu cacu, ariko ivyo bizokora abantu bari fier n'igihugu cabo. Nta tegeko ririmo, ariko ni kubaka umwana wawe, ni kubaka kazoza k'umwana wawe, nukubaka kazoza ubwawe na wewe, kuburyo azovuga ati jewe papa mama banyigishije gute, jewe sinihagazeko ariko je nakuze numva ko igihugu c'u Burundi, papa avuga ati igihugu c'u Burundi kiraryoshe. Papa jewe ntiyigeze ahunga, papa yagumye aho.